Amahoro mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo nkuru zikurikira. Inzu imwe yaraye ihiye nibirimwo vyose muri quartier ya Mirango ya kabiri ni muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Abahaba bibaza ko vyaturutse ku muyaga nkuba uguma ucikagurika ku mwanya. Ubu ngo hariho akarusho ku mastation atanga ibitoro aho bagenzi bacu baciye habunguruza abantu n'ibintu barashima uko ibintu vyifashe muri iki gihe bagasaba leta ko vyobandanya muri iyo nzira. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nayimpejije kwibabwira hari inzu yarayihiye iratokombera nibirimwo vyose ni muri quartier Mirango ya kabiri muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Abahaba n'ababanyi bibaza yuko vyoba vyaturutse ku muyaga nkuba waguma ucikagurika. Abahaba bakababazwa nuko batabona uwo bagiye kubaza ubuhombe bagize ingene bazobwishurwa, bagasaba ishirahamwe Regidezo rijejwe ivy'umuyaga nkuba kuraba urugero rutangako kugira ibintu vy'abantu ntibibandanye vyononekara. Ni inkuru tubaza Omehando wayo. Ntose hanze sanga irusinduru ndabehe yo umucanwa sasuye mu nzu nikrosirike uko iyo bija hose banungitse umucanwa mwinshi. Hari nk'isaha 4 z'ijoro aho iyo nzu yasha umuyaga nkuba uhejeje gucika ariho warukiza nk'uko bisigurwa n'ababanyi b'uwo muryango wahishije inzu. Imvo ngo bari umuyaga nkuba warungitswe ku rugero rurenze hamwe n'icikagurika ryawo ryagumye gibonekeza umunsi wose nk'uko bibandanya bivugwa n'abo babanyi. Ndetse aho protayi umuyaga nkuba ngo fye bacitse hamarira fati ni umuyaga nkuba turi nyene ataminota 10 iheze niba cyatwara ubunyene hace haza ibintu cyumuravyo ku mampura nkiri mu cumba nuvye icumba gishushe ntose hanze sanga irusinduru ndabehe yo umucanwa sasuye mu nzu nikrosirike uko iyo bija hose banungitse umucanwa mwinshi. Abagize umuryango wakozweko n'uwo muriro ntaco bashoboye kokora kiretse izo bambaye n'imodoka yari mu rupangu yasohowe n'ababanyi bayisunitse nk'uko vyemezwa na mwene urugo. Nta kintu kibi twakwiye mu bisanzwe kandi ari ibintu byinshi cyane nka bintu dombeyeyo je nk'ibiri mu nzu mu kivara mbaruye birenga plus de 20 millions. Ababa muri quartier ya Mirango ya kabiri bavuga ko umuyaga nkuba utigera uharagama, bakibaza ko bitumwa n'icuma gitanga umuyaga nkuba bita transformateur mu gifaransa naco cama kibonekamwo urubeya. Banye n'ingene amatara ku munsi acika bayaduhaye nta minota 30 tuyamarana araza nko minota nka 10 akabacitse. Duhiye tukiriko kuko na transfo itugaburira ngaha mu Mirango turiko turarengana twama tubona muri transfo nyene umucanwa uriko uraravya nk'iyo transfo itugaburira none wumva tuzobura gusha gute. Ivyemezwa na Tasia bigira indavyi umwe mu ndongozi z'intwaro z'ibanze avuga ko yabishikirije abamukurira. Aha mu ntwara hariwe n'abakora muri Regidezo kandi ndamaze kubabwira none ko berekiza ingwane zamazabaye amatransifo si yonyene zamazahiye bene gihugu bakagira ingorane cyane kuvye amatara navyo nta matara turonka yame yacitse buri mwanya. Cyo twosaba nuko dushikirare muri Regidezo kugira ngo izi ngorane zive mu nzira zebene gihugu bare kuza baragira ingorane. Cyo kimwe n'ababanyi uwo muryango usabishira hamwe rijejwe umuyaga nkuba Regidezo gukurikirana neza urugero rw'umuyaga nkuba ritanga kugira ibintu vyabo ntibigume vyononekara. Arakoze Omehando wayo. Abagendesha ivyuma bikenera igitoro barashima kubona muri kino gihe batakibura ku mastation bagenda ko atandukanye. Abaganiriye n'abagenzi bacu mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura basaba leta ko ibintu vyogumoko ntibasubire kujuragirika barondera igitoro batakironka. N'inkuru tubaza Jean Marie Vianney Ngendakumana.
ziguma zimanuka kwa wingi ziza gatoro turonka abamotari urabona n'ubu baranezerewe hose. Mu bijanye n'igitoro twebwe dukora ivyo kunguza abantu vraiment ino minsi turashima cyane kuko twavye mu iyo minsi uko vyahora vyifashe ubu turabonamwo difference kandi niniya cyane. Ni bamwe mu bagendesha ivyuma bikoresha igitoro twasanze ku masitasiyo atandukanye ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura batumenyesheje ko muri kino gihe ko biruhutsa ngo kuko igitoro bakironka muri kino gihe ugereranije no mu misi heze. Birasumba mu minsi heze indwi zibiri ziraheze ngenda nicaye. Naco gituma ubona bise n'aka kabiri n'ahandi hono gashe n'ubwenge bwari bwa nyagaye gato. Mu bijanye n'igitoro twebwe dukora ivyo kunguza abantu vraiment ino minsi turashima cyane kuko twavye mu iyo minsi uko vyahora vyifashe ubu turabonamwo difference kandi niniya cyane. Arusho uko kaba kagenze kaze kaco kamisi yose twebwe dukora mu mabarabara aho hambere urose na 20.000 canke urose na 30.000 wasanga ufise utuja gukora mu mirimo twese iyo yagishoferi kwa atagatuba twaturonka ugasanga amafaranga bugereye muri déplacement canke mu bindi kubera iki twagweza ivyo dukora ugasanga nimba ari kurya 20 canke burya usanga rasiyo burya 30.000 ugasanga hose ahereye muri déplacement. Bakavuga ko iyo bariko bararonka igitoro bica biboronkera no mu kubaho mu buzima bwabo bwa misi yose. Abo bagendesha ivyuma vyunguruza abantu mu muraruko bw'igisagara ca Bujumbura basaba leta ko yo bandanya yitanga kugira ngo igitoro kibandanye kiboneka nkuko vyifashe muri kino gihe. Gosaba leta mvye leta ngo yo bandanya idufasha kugira ngo tongere igitoro mu gihe kitabura cyane. Twebwe dusaba nuko kubera ibitoro biza biratugora nk'ahantu hafi hegereye aho dushobora kunywa nk'aho bashobora kuba bavuza ko tutanywa boza bagerageza kutureka nk'aho kiri tukaraba tuko twoshika tukanywa kuko nituhakorera tukaraba ko twohashika kugira ngo tunywe dushoboye kunywa hama tukasubira aho twemererwa kunywa ico dusaba. Nubwo biruko hamwe mu masitasiyo atandukanye twaciye ko batumenyesheje ko bamaze ikiringo c'imisi 3 atagitoro baronka ariko bakizera ko ku mwanya n'umwanya bashobora kukironka. Nayo bamwe mu bajejwe gutanga igitoro ku masitasiyo atandukanye batumenyesheje ko igitoro ko bagifise mu bubiko bwaco ariko ko batariko baragitanga biturutse ku bukene bw'umuyaga nkuba umaze imisi wibonekeza mu bice bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura. Ishirahamwe Sojeat Satome naryo ryaratanguye gufasha mu guha amazi meza Rumonge kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma yaho ubuyobozi bw'iryo shure butabarije ivy'isuku bitanguye kugora kuri iryo shure rifise abanyeshure barenga 600 nk'uko uwujejwe indero abivuga. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Nyisa 11 z'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri ikimodokari kinini kivomeshwa amazi meza mwishirahamwe Sojeat Satome risanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice cyaryo ca Rumonge Gitaza cariko kiruzuza igisaho kinini kijamwe amaritiro ibihumbi 10 vy'amazi. Ishirahamwe Ruhuhuma igisata cyaryo cyo mu Rumonge ryari ryashize hafi y'uburaro muri lycée Rumonge. Ni mu nyuma yaho deo bakanibona umuyobozi wa lycée Rumonge atabarije mu ntwaro muri commune no mu ntara ko atagikozwe mu maguru masha ngo amazi meza aboneke ibintu bishobora kuyangara muri iryo shure rimwe rudende rifise uburaro mu ntara ya Rumonge. Kukaba nkako utuzu twasugumwe mu buraro bw'abanyeshuri twari twatanguye kurengerwa umunuko uteye ubwoba n'isazi ziduma. Mu buyobozi bwa lycée Rumonge bariruhutsa co kimwe no mu banyeshure bari basigaye bikora ku mazi asanzwe acafuye y'ikiyaga Tanganyika byaza byarahungabanije ivyigwa abanyeshuri bagiye kuvoma hamwe n'isuku atako ryari ricifashe cane mu buraro bw'abanyeshure. Ariko abandi banyagihugu baba mu makartier ya Rukinga, Giwanya na Mugomere barabwa n'ico kibazo c'ubukene bw'amazi meza bo babwirizwa kubanza kurindira kwishirahamwe Regideso risubira guteranya umuringoti uzana amazi meza muri ayo makartier waciwe n'imyuzurira y'uruzi Dama. Imyiteguro yo gusubira kuwuteranya ikabiteye kure nk'uko muri Regideso mu Rumonge babishikiriza. Akoze na mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Amakuru twari twabateguriye nahagarukiye nk'abandi bashimiye ko namwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.